Umunsi umwe umwana witwa Timi yagiye yiruka mu nzu abwira asanga se muri saro aho yicaye. Ico gihe nyina wiwe yari yagiye kuramukanya canke kuryoherwa n'abandi bagore. Ico gihe hari hasigaye Timi na se gusa muri saro. Kuri uwo munsi hariho match ikomeye cane. Se yaravuye ku kazi arushe yumva yuko akwiye gutuza no gutekana akirabira match atekanye. Mugabo Timi azamubwira ati papa ngo tugende dukine hanze. Se baramuraba aramubwira ati Timi nariko ndaraba match. Timi aramubwira ati oya papa tugende. Se acaraba mbe ndobigeza gute? Ni igiki nokora cotuma uyu mwana ndamusamaza. Acabona ikijurnal cyanditsweko ibintu mugabo kiriko na Globe Terrestre ku ruhande. Acaragitabura acaramubwira ati Timi fata papier kora hajya. Niwamara gufatanya kino kijurnal Globe Terrestre kagaragara neza. Jewe ncanza gukina nawe kandi cyenda kugurira igipupe ukunda, sivyo gusa cyenda gusohokana ngenda kugurira ice cream. Se abikora uko yizera neza yuko ashoboye kuronka ikintu kiza gusamaza Timi. Timi aramubwira ati nta kibazo. Acafata je ipapuro batabaguye, afatana ya papier kora agenda hanze. Mu minota 5 yaraheje kuyifatanya. Ariko ati papa nahejeje. Se aramuraba aramubwira ati Timi wabigenjeje gute kugira ushobore gufatanya kino kintu mu mwanya muto? Timi aramubwira ati mu gihe nariko ndagerageza kuyifatanya inyuma naciye mbona ifoto y'abantu benshi. Nca nibwira neza ko ninamara gufatanya iyi foto nkayishira hamwe n'iyi si izoja hamwe. Twigiye kuri iyi nkuru ya Timi tuza gusanga je namara kuba mwiza wowe ukaba mwiza n'abandi bagashaka kuba abantu beza, iyi si nayo nizo cimererwa neza. Ndagomba ndakubwire yuko itanguriro cyangwa iherezo ry'ubuzima bwacu ni mu kuba turye beza. Niyo mpamvu Gandhi avuga ngo ba impinduka wifuza kubona kuri nosi. Ndagomba ndakubwire yuko ufise ibintu bikomeye muri wewe, ufise ingabire nyinshi zikomeye muri wewe, ufise ibintu nuvuga yuko ukorera isi igatangara. Mugabo ivyo bintu byashoboye kuba binegezwa, byicwa hamwe n'ivyumviro bibi, byishwe n'amakenga, byishwe n'ubuzima bw'uwagira camwo, byishwe n'amajambo mabi bagiye barakubwira, byishwe meme na societe yaho ubayeho, uko bagiye bifata nawe nuko wabaye. Umunsi umwe umupapa wa Roma yashoboye kubabaza Maya Angelou, numwe mu bantu bakomeye cyane b'abacuzi bacura ibisanamu mu mabuye. Aramubaza ati wabigenjeje gute kugira ushobore gufata ukubaka iki kibumbano cya Davidi ugikuye mu ibuye? Uyo mutama aramubwira ati ni ibintu nta banga na rimwe ririmo muri ibi bintu, kuko narafashe ino buye ndakura ko ikintu cyose kitari Davidi bica binyorohera cyane ushobora kuronka igisanamu gisa na Davidi. Bivuga ko nawe mu buzima bwawe hari ibintu byinshi bashize muri wewe, hari ama identity menshi bashize kuri wewe, hari amajambo menshi wabwiwe wewe atari wewe. Rero nuwamara gufata gukuraho ivyo bintu, nuwamara kwikuramo ayo makenga, nuwamara gukuramo ubwoba, nuwamara gukuramo izo dute, nuwamara gukuramo ayo majambo mabi wabwiwe, biroroshe cyane kucuronka wewe wanyawe. Abantu benshi barakunze kumbaza ati Hamza sinzi ivyo nkwiye gukora mu buzima bwanje. Ikibazo muze kubabaza ni gute utazi ivyo ukwiye gukora mu buzima bwawe. Mwe tuza gusanga benshi muri bo focus y'ubuzima bwabo bayifokasinga mu vyo bakwiye gukora kugira babe abantu beza, mu gihe bari kwifokasinga ku kwiyubakabo kugira babe ivyo bintu bifuza gukora hama mu nyuma bace babikora. Kuko nagomba ndakubwire neza ko iterambere ry'iwawe cyangwa ubuzima bwiza bw'iwawe wifuza kubamo butegwa na wewe ugenda, butegwa n'agaciro na wewe wanyawe, na wewe mwiza ugenda uriyubaka. Kuko iterambere si ikintu biruka inyuma, ahubwo iterambere ni ikintu kigukurikira cyangwa kikwiruka inyuma bitewe na wewe mwiza, bitewe na wewe w'agaciro, bitewe na wewe ufise icyo umariye abandi ugenda uriyubaka muri wewe. Hari inkuru imwe nashoboye kuba numva yashoboye kuba ihindura uburyo nibona jewe. Ni inkuru y'abahigi bamwe bari binjiye mu ishamba bagiye guhiga nk'ubuzima busanzwe. Ico gihe baca baratera ahantu hariho intare. Muri izo ntare hari intare yari ihejeje kuvyara. Baca barataka batwara iyo ntare imwe, mugabo basigazayo umwana muto w'intare itarakura. Iyo ntare iri yonyene mu ishamba ikiri nto ibona ubundi busho
bw'intama isanga yabwinjiyemo yibwira yuko izo ntama ari zo zo. Iyo ntare ibana n'izo ntama, irya ubwatsi, inywa amata, yabira n'izindi ntama bisanzwe. Umunsi umwe rero urundi rugwi runini rw'intare rubona intama nyinshi hajya rivuga ati indya zigiye kwataka, zisanga muri za ntama harimo intare iri kirabira nk'intama. Intare ziratangara zibwira ati wowe uri mu biki? Ya ntare iri muri za ntama ivuga ati oya nimutujye. Intare zirayiraba zirayibwira ati wibwiye kuri intama? Ya ntare nto ibwira ati yes ndi intama. Bica birayifa, za ntare zirafata ya ntare ntoyi zitwara ku nkengera y'amazi, zirayibwira ati raba mu mazi. Ya ntare igiye kuraba mu mazi ikibona igicapo cy'igikoko gikomeye gifise ubwoya butandukanye cyane na za ntama yabona. Ya ntare iribwira ati kabundi jewe nduwe. Ya ntare nini ibwira ati yes wowe uri intare muri ntama. Yo yarizi yuko ari intama kuko yaribanye n'intama igihe kirekire. Mugabo kuva uwo munsi yatahuye yuko ari intare, yaciye ihindura ijana n'intare. Cyo kimwe nawe mu buzima bwawe uza gusanga hariho abantu benshi bakubwiye kuri intama, hariho abantu benshi bakubwize nk'iyo ntare kandi bakubwize nk'iyo ntama, bakubwize intama kandi uri intare. Hariho abantu benshi bakubwiye amajambo aguca intege akwereka yuko ataco umaze, ataco uzoshikako. Mugabo niwamara kumenya wewe wa nyawe, bizoba vyoroshe cyane kuhindura ubuzima bwawe, bizoba vyoroshe cyane kushika kuri rya terambere wifuza kubamo, bizoba vyoroshe cyane kuba wowe mwiza wifuza kubaho, bizoba vyoroshe cyane ko ugira icyo wimariye kandi ugira n'icyo umariye abandi. Na niyo mpamvu no munsi ndaguhamagariye gushobora kurondera cyane, gushobora kurondera bijya bintu byose bitari wewe, bijya bintu byose wabwiwe, amajambo yose aguca intege, amajambo yose ahindura uburyo wewe wiyumvira n'uburyo ubona. Ushobore gufata capacity yawe wewe wanyawe, maze ushobore guhindura ubuzima bwawe, ushobore guhindura ubuzima bwaho ubaye, uhindura n'ubuzima bw'igihugu cyawe, uhindura n'ubuzima bw'isi yose. Niwamara gukora ivyo, ndizera neza yuko uzoshika ku iterambere wifuza kubaho. Mugabo ukwiye kumenya yuko nta wundi muntu azonza kukubwira uwo uriwe wowe utaramenya neza uwo uriwe, kuko uza kubwira wese uwo uriwe aza kubwira sere nuko we akubona. Wewe wibona gute? Rero nta wundi muntu azobikora mu kibanza cy'iwawe kiretse wewe, ni wewe wo kubikora.